ico bo kwitega kuri Big Fizzo ni ikintu gikomeye cyane kabisa. Big Fizzo nawe nyine aje n'umutima wo kumbura bene wabo famille yiwe abafana biwe aje afise izindi nguvu kuruta izo mwabonye avuye ngaha aje yongerereje yaratembereye nkuko yasanzwe atembera yarabonanye n'abaririmbyi batandukanye mu mihingo yo kwisi ubwo rero urumva azanye experience idasanzwe azobaryohera bimwe mwikugura umuziki nta mupaka ufise umuziki umwanya wose muri sanga muri kumwe kuri tele kandi nta n'impamvu zotuma mutaryohera abantu banyu mutishimira abafana banyu bakaryoherwa kubera ngo Chameleone igihe duheruka ino ego harabaye kutaririmba akabazo kabaye kuri ETS Chameleone kuri ETS muri ako kanya Chameleone vyamuryoheye yarabonye yuko abanyagihugu bato baje kumuraba ariko batamubonye muri ako kanya rero wewe yarambwiye rero amanka devoir arambwira ibi bintu sindavyishimiye abantu bato nibo basengeye murazi ko yahora gwaye ego aravuga rero abantu bato nibo basengeye nibo bagize iki jewe ndagutumye umuntu dukorana nka mutoyi wanje ni mu gihugu c'amavukiro ciwawe genda tegure igiteramo kindi ngaruke turetse n'ivya business n'ivyi ngaruke gusi Burundi numve ko umutima wanje utuje atadeni fise na bene igihugu bato uyu mubona amaze gukora amateka menshi kandi numwe ari mu gutuzanira Jose Chameleone hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi numwe ari mu gutuzanira Big Fizzo General Big Fizzo numwe ari mu gukoranya Kiriku Akili agakoranya Double J agakoranya B-Face on the flow mu giteramo kimwe ni ikintu gikomeye cyane bantu b'Imana abakunzi ba Yaga Tech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose z'isi nkuko naba ndabibabwiye yuko ibintu biba biri fresh ibintu biba biri okay nkuko mubibona mu bwami bwa Yaga Tech TV. Call me, my name is Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi Bujumbura, behind camera every day every time bandi kumena Kagaga OG ni wabaha ama image ameze neza. Bakunze ba Yaga Tech TV turabizi yuko mudahengeshanya kudukurikirana ku mpande zose z'isi mubandanya mukora subscribe zidasanzwe mubandanya mukora share zidasanzwe ngo uyu munsi ngo bimeze gute uyu munsi n'umunsi udasanzwe n'umunsi w'amateka n'umunsi wo kwishimira ivyishimo bidasanzwe kuko igihugu cyacu cyonyine kwanza kirashajije mwenyene muvyirabiye murabona yuko kabisa turi n'umutekano kwanza udasanzwe ngo uyu munsi bimeze gute mfise umutumire adasanzwe muriko muramubona imbere za kamera za Yaga Tech TV ariko imbere yuko ndamuha ikaze mu bwami bwa Yaga Tech TV murabona yuko afise akantu ari karanwa muriko muramuzana neza muriko muramubona fresh murabona akantu ariko aranwa ariko tukeneye kumenya Mzee Baba ako kantu bakita gute muri rusange canke nagaki uri kuranwa mzee aka karyoshe cyane akantu gasukuye kayunguruye neza ego kitwa Budweiser kaba karonkwa muhinguriro ritwa Gropromex ahan ibijumbura murakaronka no mu haruguru mu mitumba naho nyene karaboneka mu Burundi hose kariho ego ariko gakorerwa ngaha mu Burundi oya gakorerwa mu mahanga mu Birigi ego ariko twaba tufise mufatanya bikorwa umugwiza atonga wo mu Burundi ashobora kukatuzanira ngaha i Burundi wacu kabisa kandi biboneka yuko umengo kaboneka vyoroshe ego kabisa yaroroheje abanyagihugu bose baroroshe kukabona no kuntu igiciro ni ciza ni Budweiser twovuga yuko abantu bakeneye kuronka vibe irenze abantu bakeneye kuronka nyene kumva yuko bomererwa neza bofata akanyobwa kitwa Budweiser muri weekend cyane
kujya na jewe mvuye ngaha niko ncamfata. Yego kabisa. Yego. Yes my big brother, twongera tuguha ikaze mu bwami bwa Yaga Tech TV, ongera kandi unaramutsa bakunze ba Yaga Tech TV imbere yuko twinjira indani mu kiganiro. Ego muri rusangi ndakuramukije nawe. Ego. Abandamukije nawe ariko baradukurikirana. Bakurikira ki sheni yawe. Yaga Tech TV. Yaga Tech TV. Ego. Tukaba tubaramukije. Amahoro iwacu. Ego. Bakunze ba Yaga Tech TV, uyu muntu turi kumwe n'umuntu adasanzwe. Ngo n'umuntu adasanzwe gute? Numwe mu bantu bafise inkomezi zidasanzwe aho amaze gukora amateka menshi cyane. Si hano gusa mu Burundi, eka no hanze yo mu Burundi baramuzi. Je mbabwiye ko bamuzi kugira aba namwe mu mumenye cyane. Yitwa Malumba. Mvuze Malumba, hariho na Malumba Entertainment. Malumba Entertainment niki? Malumba Entertainment ikora ibiki? Uyu mubona amaze gukora amateka menshi. Kandi numwe ari mu gutuzanira Jose Chameleone hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Numwe ari mu gutuzanira Big Fizzo, General Big Fizzo. Numwe ari mu gukoranya Kiriku Akili, agakoranya Double J, agakoranya B-Face on the flow mu giteramo kimwe. Ni ikintu gikomeye cyane bantu b'Imana. Abantu benshi baragerageje gukora kino kintu ariko vyaranse. Malumba Entertainment amarira y'abene gihugu barayumvise. Uyu munsi itariki 29, itariki 28 ni kintu kidasanzwe cyane. Malumba, umeze neza my big brother? Ego ndashima cyane, meze neza. Urabona yutashe mu gihugu cyawe cy'ikiro, ubyumva yuko wongeretse n'ibiro, umva urishimye bivanye n'akayaga. Nukuri meze neza ndashima Imana. Uba wiyumva gute iyo uri mu Burundi? Iyo ndi mu Burundi ndumva ko hari ikintu kidasanzwe fise mu mubiri wanje no mu mutima. Kubera ko bisanzwe akayaga k'i Burundi, ukuntu abantu b'abarundi bameze, ukuntu bagufata neza bakakwakira. Imico y'ikirundi iradukora ko cyane. Urabona ko hari abantu bafise ubuntu, hari abantu bakunda abantu. Ivyo rero ni ibintu turyoherwa cyane iyo turi mu Burundi, tuguma tufise umunezero umwanya wose. Ni Malumba Entertainment. Kubatakuzi ubabwira iki? Kubatanzi ego ntunganya ibiteramo nkabafasha n'abaririmbyi batandukanye mu karere ka East Africa mu gukora ibiteramo no mu gusohora imiziki, kubafasha kuranya amakorabo par exemple bakarorero, kubategura ibiteramo mu bihugu bitandukanye byo muri aka kano karere, muri ncamake nibyo gufasha abaririmbyi n'imyidagaduro. Malumba Entertainment nisanzwe kora ivyo bikorwa byose. Ego. Uyu munsi hari ikintu gikomeye cyane kigiye kuba mu ntara ya Ngozi, eka na hano mu gisagara cyacu cyiza cya Bujumbura. Utuzaniye igihangange, legend wa ma legend ari we Jose Chameleone. Ariko abantu bakeneye kumenya igiteramo muri rusangi giteguwe gute? Igiteramo muri rusangi ni igiteramo c'agakura, novuga cimboneka rimwe mu Burundi, kuko Legend Chameleone urazi ko muri kano karere nta umukoreramwo kabisa. Niwe yabizanye, abo bose mwumva bose niwe yabahaye inguvu na inspiration yo kuririmba. Ubwo rero kubona narateguye ko nofata sogokuru wo muri kano karere, nacafata na mutama Legend wano mu Burundi, Big Fizzo, ariwe King Big Fizzo, ego nacafata nabatoyi biwe yaramuye, aca ndabahuza ku giteramo cyiswe Festival Amahoro Iwacu. Nashatse byo kunga ubumwe mu Barundi no mu karere no kwerekana ishusho ryiza ry'u Burundi mu makungu no mu karere. Hari abantu kino kintu
kiriko gituma abantu bavuga amajambo menshi bivanye n'aba artiste bakomakomeye bari muri kino giteramo. Ni giteramo cyiswe Amahoro Iwacu Festival. Turamubona Chameleone, turamubona Big Fizzo, turamubona Mwo Kiriku, turamubona Big Face, turamubona Double J. Eske vyari vyoroshe kugira bino bihangangi bikoranire ku giteramo kimwe? Kubwanje novuga ko bitari vyoroshe, ariko mu kanya kamwe je ndavuga ko binyorohera. Wow. Bivanye n'imigenderanire mfise nabo bose. Wow. Abo bose urabona ko ari bihangange, uhereye kuri musogokuru wabo Chameleone, ariko mfise ukuntu ndamwegera, mfise ukuntu mvugana nawe, mfise ukuntu nawe nyine anyumvira, bikabuko nyene kuri Big Fizzo, ndafise ukuntu mvugana nawe, ndamubaha icubahiro ciwe, akimuha, nkamwumvisha niko ndakora ko hari akamaro kuri twese no ku gihugu cacu. Muri ako kanya rero biranyorohera kubera mfise ndi hafi yabo, tuvugana nabo neza, dusanzwe dufise n'imigenderanire nabo myiza kuva kera. Ari bishasha. Inyuma y'imyaka irenga 2 hafi nk'itatu canke 4, umuririmbyi w'umurundi ari we King Big Fizzo adakoze igiteramo hano mu Burundi, ariko akaba agiye kugaruka mu Burundi agarukanywe na Malumba Entertainment. Yes. Big Brother, ico kintu ni kintu gikomeye cyane. Yego. Abantu bo kwizera iki? Big Fizzo abantu cyo no bibutsa. Ego. Sinzi ko mwabonye yuko twari twaramuhamagaye ni Kampala. Ego mu mwaka uheze twari kumwe Kampala, twararyohe turisanzura ko abarundi baba Kampala nabo nyene ni benshi, bararyoherwa, cyose bimera neza. Ubwo rero twari twahanye gahunda yuko bitazohera Kampala, tuzoza gushika mu gihugu cyacu cy'amavukiro. Ico bo kwitega kuri Big Fizzo ni kintu gikomeye cyane kabisa. Big Fizzo nawe nyene aje n'umutima wo kumbura bene wabo, famille yiwe, abafana biwe, aje afise izindi nguvu kuruta izo mwabonye avuye ngaha. Aje yongerereje, yaratembereye nkuko yasanzwe atembera, yarabonanye n'abaririmbyi batandukanye mu mihingo yo kwisi. Ubwo rero urumva azanye experience idasanzwe, azobaryohera bimwe mu mwikugura, nimwe mu dusaba kandi ko yogaruka. Turacyari ngaho nyene mu giteramo kugira tuje mu bindi. Turiko turabona muri iki giteramo aho azoba ari kumwe n'abana biwe bahoze bari muri Bantu Boy. Kino kintu twogisigurira gute abarundi? Kuko hari abantu bavuga yuko bino bintu bidashoboka kubona aho Big Fizzo ashobora kandi gusubira guhura na bamwe yaratwara muri lebo yiwe, ariko tukabona Malumba Entertainment kino kintu bagikoze. Big Fizzo amaze igihe akora ibiteramo bidasanzwe hiyo hanze za Canada, za Europe, aho benshi bagerageje kugira Big Fizzo agaruke akora ibiteramo hano mu Burundi, ariko byaragoranye cyane. Nka Malumba Entertainment n'akantu nyene muvuga yuko twebwe nka Malumba Entertainment uko dukora kino kintu cyari kitworoheye cyane. Ego Big Fizzo n'umuntu amaze kubona ibintu byinshi, afite experience nyinshi mu muziki. Ego amaze gutembera ibihugu byinshi byo kwisi. Muri ako kanya ufata kumuvugisha, ukamuha icubahiro ciwe, ukamuha iteka ryiwe, ukamwereka yuko mbese ivyo gukorera canke ivyo yo kugirira, ariko kugira ubuntu bwiwe gusa, ataco fise uwo muha canke umuhendesha, byose aramaze kubicamwo. Muri ako kanya rero twebwe Big Fizzo n'umuntu nakubiye ko twamutumiye ni Kampala. Ego n'umuntu tuvuga yuko ari hafi yacu, turavugana uko bukeye uko bwije. Ubwo rero kumuzana Bujumbura canke Burundi canke Ngozi ni ibintu twagiye mu bwitonzi ntangere, turamusobanurira, aratwumviriza, mbone n'akanya ko kumushimira legend, aradutega ugutwi, aratubwira ni igikorwa ciza, umugambi mwiza w'igihugu, ni indoto nziza ku mwana w'u Burundi aba mu mahanga. Ambwira
twende. Ariko vyari vyoroshe kugira mu mwumvishe Big Fizzo kwagiye kuzohura nabo yahoze atwara muri Bantu Boy aribo bakiriko na Double J. Ivyo nta nico yambajije kuri ivyo. Wow. Nta kuvuga ngo byagenze gute babatumiye gute. Oya arabizi ko ari abana biwe. Abajya abana barazi ko ari papa wabo. Ego. Ko ndabizi baravyemanga imbere nyene y'amakamera muri kumwe baravyemanga. Ubwo rero ni bimwe gusangira abantu baba biyumvira utundi ariko barabizi igitugu nigikura gisumba izosi. Ego ivyo ndabikubajije bivanye no kungene commentaires ari nyinshi bivanye no kungene babona haciye igihe kinini atana collabo ibaye hagati yabo ariko uyu munsi nka Malumba Entertainment mugiye kubahuza kuri stage imwe. Cyo kintu kirakomeye cyane. Ego ni kintu gifite uburemere. Kintu gifite uburemere, ni kintu c'agaciro, ni kintu n'abatoyi babo n'abandi bakuru babo uboneraho ko byose bishoboka. Nabo babiyumvira ibitameze neza. Umuziki nta mupaka ufise. Umuziki umwanya wose muri sanga muri kumwe kuri tele kandi nta n'impamvu zotuma mutaryohera abantu banyu, mutishimira abafana banyu bakaryoherwa kubera ngo utuntu n'utundi. Abantu bibaza yuko hashobora kuba hari icuka kibi hagati yabo ariko bakabona muri Malumba Entertainment mugiye kubahuza kuri stage imwe. Abo bantu ntacyo babwiraga Malumba. Oya baribesha abo bantu. Baribesha no kuri afishe. Ego. Ubona ko bari mu giseke kimwe. Kabisa. Bari mu giseke kimwe. Nabavukanyi ni gusa umwe aruta uwundi. Yo respect, yo kubahana ariko ni vya bintu nyine barabizi ko ari amaraso yiwe. Arico yaba ari tafari yashize mu kugira abashikaho bashitse no saha. Muri ako kanya nabo nyene ndibaza ko azokwishimira kubona papa wabo. Igiteramo ca mbere kizoba itariki 28 aho Jose Chameleone azoba ari Gera Plaza. Itariki 29 muri kuno kwezi nyene azoba ari Ngozi. Kwiriki mwashimiye kukijana Ngozi? Icambere nambere novuga ko twagitwaye Ngozi. Chameleone igihe duheruka ino. Ego. Harabaye kutaririmba akabazo kabaye kuri ETS kamera. Kuri ETS. Muri ako kanya Chameleone vyamuryoheye. Yarabonye yuko abanyagihugu bato baje kumuraba ariko batamubonye. Bivanye n'imvo tutamenye neza ariko kuzavuye mu burongozi. Muri ako kanya rero wewe yarambwiye rero amanka devoir arambwira ibi bintu sindavyishimiye. Abantu bato nibo basengeye murazi ko yahora gwaye. Ego. Aravuga rero abantu bato nibo basengeye nibo bagize iki. Jewe ndagutumye umuntu dukorana nka mutoyi wanje ni mu gihugu c'amavukiro ciwawe genda tegure igiteramo kindi ngaruke. Turetse n'ivya business n'ivyi ngaruke gusi Burundi numve ko umutima wanje utuje atadeni fise nabe n'igihugu bato. Muri ako kanya rero candonka mufatanya bikorwa dusanzwe dukorana i Kampala yitwa Douglas n'umunyengozi. Takimubwira aravuga Ingozi ni wacu ngezo ni muhira. Douglas agifata mu maboko arambwira tuzofashanya gushika naho mu agent wacu dukore igiteramo c'agakura mu ntara mvukamwe mu ntara nataye uruzogi nanje nteze imbere intara yanje ya Ngozi. Niho imigambi yo gutegura igiteramo c'Ingozi niho yavuye. Bone yakanye ko kumushimira Douglas tumwita gikoko iwacu hari ya Kampala. Mwese no gikoko. Aratuga jewe tuzobikora nta kundi ikiba kibi. No twaronse umugambi rero kuja Ngozi bivanye no imvukira y'Ingozi sanzwe tubana Kampala yashatse guterereza imbere no kwerekana ishusho ryiza ry'u Burundi mu ntara avukamo.
mu kibazo nagira ndakubaze ariko reka kwanza twihereze twihereze kukantu kugira tugire energy kuko gerageje kukuraba kungene kumunwa ako kantu gatuma nyene natwe dushobora kuyaga neza nakantu kaguha novuga imbaraga zo gutuma nawe wiyumva neza buke buke ukaguma ubona yuko ibintu bitebera nkuko bishaka kabisa mu biteramo aho tuzoba twishikiye natwe bizotworohera kugira turonke ako kanyobwa yego aka kanyobwa niwe wafatanya bikorwa ba mbere biwacu aba nibo bazoba badupromotinze nizo tuzoba turi kumwe muri vyose gushika mu ntango gushika ku mpera abantu kubera iki giteramo nako twakoze ni kibaye rimwe sinzi ko mwabonye ko handitse ko première edition ego bisobanura yuko kizokwama kiba buri mwaka wow aba rero nibo tuzoza turabikorana nabo wow ego reka nsubira inyuma aho twago tuyaga gato umbwira kubijanye n'igiteramo Chameleone bitagenze neza kuri ETS aho abantu bato bari bifuje kumubona Chameleone ariko bitigeze bikunda yego kijya kintu nka Malumba Entertainment nk'abantu baba bari hafi cyane ya Chameleone cyakwigishije iki my big brother cyaraduhaye ikigwa kinini cyane kabisa barakoze no kumbaza ico kibazo cyaranyigishije yuko uriko urategura igiteramo utegerezwa kugira communication n'abantu bose bari muri ico giteramo ego kuko twe twavuye mu rugo twe tuzi ko tuza kuririmba neza cyane nabo twagiteguranye turi kumwe bari kuri ETS bazi ko tuza kuririmba batazi yuko hari amasaha narengo ya ETS amatwasumira batubwiye ko ETS ifite amasaha narengo ariko byo navyo twamenye nabariye mu kubasinyira ibyo bibanza navyo bashizemo iyo communication iyo batubwira tukamenya kare aho bakagitegura kare abantu bagatangura kwinjira kare ntivyari kubivyo aho kwera kwa kuntu twovyita yuko avuze nabo nyene batumye muri rimvye mva makungu ngira ya masaba baraza kugira ico barenza ko ego kameme baraza kubona yuko bikenewe ariko ivyo rero nivyo vyatumye tutaririmba bica bituma bitwicirwa cuko umwanya wose uriko urakora igiteramo runaka kominikana naho nuko murakorana tumenye uko gahunda ibimeze ariko rero cyane cyane bivuye no ku buyobozi ku butegetsi nabo nyene hari ingingo ntarengwa ikamenyeshwa kare kuko nakubwiye ko no muri ivyo Chameleone nabo nyene ubwiwe yagiye ataryohewe ariko umengo yari yamaze kwishikira mu kibanza twari hajya twagumye mu modoka arahamagara abariko baragitegura hajya arabahamagara bose abakuranya na polisi iraza arabaza ikibazo n'ije Chameleone je natevye namamagaye nze ndana mwambwiye ko amasara anda aramubwira oya mutama siwo ikibazo kiri kuri twebwe arabwira rero n'ikindi gihe muzemenye ingene mutegura ubugendegiri hari abavuga yuko Chameleone atubahirije amasaha yo gushikira muri kijya kibanza oya namba Chameleone tuba turi kumwe nje numva ingo nimuze rindira niyo masaha badutelefone yego niyo batubwiye muhaguruke amasaha araheje nane arahejeje bifesa arahejeje daboja arahejeje nimubwira mukurikire agira atangure kiriku agira atangure satubi ahejeje acaza Chameleone satubi atanajayo ibintu baravyugaye nabo baravyemanga bidahuye na kino giteramo bitajanye na kino giteramo tuje kuri ubu twabanje gusaba ubuserukirizi bw'u Burundi ego mu Buganda bwo baduhaye kit nka diaspora Malumba Entertainment biba mu Buganda uwo de Gracias nakubwiye Douglas aba mu Buganda twaciye ku buserukirizi bw'u Burundi mu Buganda muri yakanya ko gushimira General Gilles
ego niwe ambasaderi wacu mu Buganda yaratworohereje yama yadufashe mu mugongo yama yaje kubiteramo vyacu yama yadufashije no mu bitadu no mu buryo no mu bitatumereye neza twafatiriwe mu nzira zitandukanye akatuberaho akaduserukira akatuvugira kuri n'umuvyeyi General Gilles arabidukorera acaduha ikete riturungika kuri kubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu ego gutwara mu ambassade aho baradusinyira basubira gutungika kuri ambassade y'inkino kuri ministeri y'inkino n'imico kama isigaye twagwa na madame Lydia Sekiro ego naho nyene ndamushimira cyane yaratwakiriye aduhiteka ryacu aratwumviriza cyane aradutegeka ugutwi turamubwira ibibazo biduhura navyo aravyumva nk'umuvyeyi aratwemera ko mu misiza ibintu bigiye guhinduka ngaho mu baririmbi wow buri akanya ko kubabwira ibintu bigiye guhinduka hari ingingo zimwe zigiye gufatirwa ko ingingo zorohereza ku baririmbi turiko tugana ku musozo abantu bitega iki mu giteramo kigiye kuba itariki 28 na 29 aho kimwe kizobera Gera Plaza ikindi kikabera Ingozi abantu bitega iki n'umunezero gusa ni munezero umudasanzwe nibaza ko bataheruka barundi baheruka kera ko ubonye nurabivuze uhuriye ihangange nka Chameleone agaca uhura na Chameleone na Big Fizzo kiri kunaraza hanihe umva ni ibintu impraticanable ni ibintu bitadasise bidasanzwe ni nk'ikinyamugigima kabisa Gera Plaza n'abanyabujumbura nukuri bazoryoherwa na kariya karere nyine urako ariko vyabereyemo vya kokoti ya ETS ego bashise nko kubashumbusha twabagiriye nko muhira nko mu rugo abanyabujumbura bose turabatumiye bazoryoherwa muri Gera Plaza wow ivyagakura navyo ego Ingozi niyo bihangage byose bizohurira kuri stage wow bose nk'ishusho ryiza bigurikana Burundi bigina Burundi baryoherwe n'abarundi dusaba ko bashigikira cyane bazokwame babategere babe hafi yabo baze kubasanganira turabibasavye n'ukuri ko nabo nyine bazobaha ivyishimo nabo nyine barabizi aho hahuriye Big Fizzo Chameleone ni ibintu ari vibe idasanzwe ibintu biremereye my big brother Malumba reka ndagushimire nongera kandi nizera yuko ibintu bigiye kuba ni ibintu bidasanzwe cyane imboneka rimwe reka twihereze kwanza kantu nyota karikanyisha nanda gusiguriye ibintu byinshi kandi bikomakomeye my big brother asante sana mimi nashukuru sana kabisa wow asante